Fondation ihuriro ry'abarundi mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse turabana Burundi muvyeyi wa twese uri mvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose Burundi uri mvyeyi igihugu cyacu. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bibe hano hantu utugire neza mana utunezereze nk'uko wama ubidukorera igihe cyose twakoranye. Utacha umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona. Fondation wari kuribaza icakoranije abantu bose nta kindi atari ukumviriza no kwirabira imigambi itatu yaranguwe na Minani Nsengiyumva Felicien. Abakera barayamaze bati Imana ifasha uwifashije kandi ikagiraho imaniye. Nelson Mandela nawe ngo utsinda nuwarota ntave ku ndoto ziwe. Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Fondation igitabo kibuka sohora sore mu gihugu cyariko mu gihugu cy'Ubufaransa narose inzu sohora izo edition tayo de livre kabari imwe mu nzu muri igitabo gikomeye cyane ku isi naragize ayo mahirwe nkaba ndabishimiye Imana washaka ari igitabo kizoshobora kugurishwa mu mabiblioteke 50,000 ku isi yose bakaba baranatanguye nkaba ndabishimiye Imana. Icyo gitabo nacize Les Affaires de l'exil au service de ma nation. Kirundi yabaye ukore amagorwa yo mu buhungiro yabereye umugisha igihugu cyagibarutse. Muri make muri icyo gitabo ubuzima bwanje kuva nkiri muto nagenda akura hanyuma naja mu buzima bundi bwo guhunga igihugu hanyuma maze gushika hanze mu mahanga nubwo nari mu buzima bugoye nagumanije ibyizigiro igihe kimwe nzotaha kandi nari icyizigiro yuko umuntu ahari hose ashobora kuba umugisha mu gihugu ciwe atakibamo naho ababaye. Rero harimo ibintu byinshi cyane muri icyo gitabo nashoboye kwandika. Bimwe muri byo navuga nuko ndashimira Imana ko intambara imaze kuba gahunga umuvyeyi wanje yari yifise yari yitabye Imana. Maze kwitaba Imana mu buryo bubabaje cyane kandi yahejeje kuza kurira mu buhungiro maze kugaruka mu gihugu cy'amavukiro aricwa. Baramurashe bamaze kumurasa bamuca umutwe. Ndobe yari umuvyeyi akunda amahoro akunda abantu bose iri muto yahora atwigisha gukunda abantu bose bataca mu bintu by'amacakubiri. Nagira abasabe mwigore dufata umunota umwe muhaguruke tubibwire umuvyeyi rero ni mu buhungiro n'ubisuku
rwiwe ari hacibwemo avuye ku ndaba nk'uko n'umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo naciye niyumvira kwandika indirimbo yofasha igihugu cyanyibarutse kugira ngo njyane ziri mu gihugu kwicana abantu bafu ubwoko bihebe yariyo ndoto iri mu mutima wanjye kuko nabona mu bahunga harimo n'amoko atandukanye nabona kimwe n'abarundi turafite rero narumvise ijwi ry'Imana impanura ingobera ati andika indirimbo uzofasha abarundi bose uno munsi umunezero udasanzwe kuba n'imbere yanyu kubwira iyo ndirimbo nanditse iyo ariyo ni indirimbo yabereye umugisha cyane iki gihugu cyacu nimba n'igitabo cyitwa Amagorwa y'Impunzi yabereye umugisha igihugu cyacu ahanini kuri iyo ndirimbo kandi yavuye mu rufu rw'umuvyeyi wanje yafuye mu buryo nababwiye irya ndirimbo muhora mwumva y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uno munsi yanayikoze ndi mu buhungiro Fondation Femino Jaba, Fondation Femino Jaba, ihuriro ico gitabo uzocigiramo ibintu byinshi cyane by'ukuri muri ico gitabo kirigisha urukundo na cyane cyane kudashyira imbere ibintu bya muntu naciye mu bintu byinshi by'akarengane byinshi by'umubabaro ariko muri byose byandikishije kuri rusi kijoje ngene bica benshi usanga baca mu bitandukanye kandi batategerezwa ubwabo igikuru uko nabivuze iyo ugumanye urukundo no kubakugiriye nabi bana irakuba hafi kwiza ibyo byabo kubera ashobora no gushikana bajya bashobora kugirira nabi bakakubona ikindi gihe uri mu bihe byiza ndumva muri icyo gitabo ntoreka gushimira n'umukunzi wanje yarabaye hafi cyane Fondation Femino Jaba, Fondation Femino Jaba. Jebonye nona iravutse rero uno munsi nabafise umunezero nangere kuba nagishoboye kuja ku mugaragaro harya abantu bose baba babona indya zimaze gusha mugabo harya batetse bamenye icyuya aba yabize n'utuntu twinshi aba yegeranije kugira ngo zijya kuba zibonere ku meza ndashimye rero uyu mwubaho wanje kugira yashoboye kwihangana akabikora kandi nabona imenga bwa bundi si ibintu byoroshe nabona numva abantu bavuga ngo ngiye gusoma igitabo ndakasoma igitabo yibaza ibintu bisanzwe n'ibindi byose nkuko twaba dukora by'amashuri ariko ikintu cyo nasanze ari ibintu bitoroshe nagira ngo nikuke ko icyo gitabo kirimo ubutunzi urumva ko utari gutanga mu kironka na jewe ntarakironka icya mbere nje nagihereye ko ndagisoma ugisomye ni nk'uko uba wugure ubuzima bwiwe bwose ukamusoma uko ari amakandi nawe bikagutera intambwe yo gutera uja imbere ni igitabo gitera intege ni igitabo kiryoshe cyerekana ko nta muntu aba aca mu bibazo imbere haba hakiri ibyizigiro nabifuje kubisoma tumukomera amashi menshi cyane ku kuntu cyane rwose umwongereza yandi arakoze cyane kuko birabaye kirumara je byankoze ko mu byo yashikirije ati nabonye byinshi bibabaje ariko sinashimye ko noci butu abarundi bene wacu ahubwo nabivuze mu mvugo y'ikirundi ni mu mvugo mbabaramatwe kugira umurundi wese ahagire icigwa abone ibyatubaye ko kugira bibi byasezerewe maze tubandanye kubaka igihugu cyacu ciza nyakubahwa muhinyanzi Nsengiyumva nani wadufashije rero wadufashije ugwaruka wadufashije Burundi bwejo ari n'ubwubu kugira
baze bahigire byinshi hanyuma bidufashe kugira tubandanye dutera imbere na cyane nk'uko nyene icubahiro umukuru w'icacu ciza c'u Burundi yamaye dushikirije ati ivyabaye vyarabaye ubu aho tugeze ni kurse y'iterambere. Nyakubahwa wadukoranije hano turashima cyane kuri ico gikorwa ciza wakoze. Hariho n'abamaze kugira umuhigo uturutse kuri iki gitabo ati natwe turakwiye kwandika ivyo ivyatwayeho kw'isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe ntiboraba ku mugoroba inka zitashe imana iruruka. Umugambi wa kabiri nuwo yise Miss Inakaranga. Nelson Mandela yarongeye avuga ati kubona ibishoboka aho abandi babona ibidashoboka niryo banga ry'intsinzi. Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Uyu nawo ukaba watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2018 bivanye n'uko hari umugambi usanzwe ufise wo gushyigikira bene wacu b'abarundi bava mu bwoko bw'abatwa nakubise wa ruguru mu misozi nabona umwigeme mwiza bambwira ngo umutwakazi sinavyemera nyuma barabinyemeza mbona nivyo nca nibaza ati nawe kubera iki nabo bataja mu mahiganwa ya Miss Burundi nk'abandi. Rero ivyo vyarankoze ko ndavuga nti umuririmbyi aze gutera intambwe akanabe ico nokora abo bashiki bacu nabo baze baraseruka nk'abandi ko n'abana b'uburundi kandi bafise ubwiza bafise n'ubwenge kandi turi mu gihugu ciza kidakumira kubera ivyo gumuko. Nora vyandika kuri Facebook n'uwo mugambi ugiye gutangaza abatari bake barantera amabuye bari ibintu vy'amacakubiri y'amakumiri ngo bikumira kandi muri bo bamwe batazi niyo bikorerwa niyo biyandikisha. Hanyuma ndabitanguza sinumvirije ivyo abantu bavuga. Imana irahezagira abakobwa twatanguye gushigikira bisanzwe ko bataraba ubwiza gusa baraba n'ubwenge barabashigikira mu buryo butandukanye yaba ku ishure mu bikenewe no mu bikoresho bijanye kugira nabo nyene nk'agasabo n'amavuta yo si bose babironka ariko kugira ngo tubatere intege ibihumbi 2020 acaba umutwa wa mbere mu mateka y'u Burundi atsindiye iryo higanwa kandi yarigiyemo. Rero indoto yanje yari kugarukira mu ntara gusa yari yo kubona hariho n'umutwakazi abaye Miss Burundi akaronka amahirwe yo kuyaja. Imana yakomeje guhezagira uyu mugambi bamwe batavyumva ariko bukebuke bagiye baravyumva bigeze kuri Tricia vyarahindutse cane kandi ibintu ntashobora kwibagira kuri Neira abantu baravuze amajambo menshi cane kuri we kandi ataryoshe ariko nshimira abantu nuko ntawakana bose hamwe n'abandi bagukunda ukuri kose bamushigikira. Rero iyo ushigikiwe n'Imana ntushobora abantu bahindura bishaboze ko aba Miss Kayanza. Hanyuma 2023 Ricky Tricia Uwera nawe seruka intara ya Kirundo Imana irahezagira tumushigikira muri Fondation Famille des Jama. Reka muri ico gihe hari n'abandi batari bake batanguye kuvyumva baraza barashigikira. Imana irahezagira
tuja mu munezero wo kumubona nawe muri finale ya Miss Burundi atahukana ikibazo cyo kwa Miss Populaire hagoruke tumukorera amashimwe cyane. Fondation Femiro Jaba, Fondation Femiro Jaba, ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo. Neyira nkambuka mu ntara ya Kayanza, nkaba naratewe iteka n'Imana n'igihugu, nkaba narabaye Miss Kanza 2020. Kuri uyu munsi ndanezerewe cyane. Cyambere mbanje gushimira Imana mushobora byose, ndumva umunezero mwinshi cyane mu mutima wanje, kandi nkaba shimira iyi Fondation Femiro Jaba yo yashoboye kumba hafi muri byinshi kugira ngo shike aho ngeze. Ndabikesha iyi fondation n'umugambi wa Miss Inakaranga, hamagarira zina murundi wese ahari. Felicien yaratanguye igikorwa aradushira habona, natwe twaramukundiye. Karyo keza ndose ko kugaruka kuri kamera kugira ngo mvuge byinshi abagiye baramba hafi mu buzima. Rero sinokurirwa ndabadondagora bose, ariko icyo no basaba umutima w'urukundo bafise bawukomeze, n'abandi bose bumve yuko bakwiye gushigikira abana b'igihugu. Twese dukwiye kuzamukira rimwe mu iterambere, niho n'igihugu kizotera imbere, twese dufatanye mu nda. No vuga nariga jambo umukuru w'igihugu yavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Miss Inakaranga nkuko bisanzwe bizwi, ni umugambi waje kugira ngo ushobore gushigikira abige bo mu muryango w'abasanga butaka, kugira ngo nabo nyene baze barubahuka, baze baragenda mu mahiganwa twita Miss mu Faransa. Haba harimo n'abandi bakobwa bose bavuye ahantu hatandukanye. Iryo higanwa rikaba ryaba ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'igihugu cyangwa n'urundi rwego rwose. Akanyamuneza kenshi n'umunezero mwinshi ku byo umugambi Miss Inakaranga washoboye kurangura, kandi no ku bindi bikorwa byinshi byose byashoboye kurangurwa na Fondation Femiro Jaba. Fondation Femiro Jaba, Fondation Femiro Jaba. Izina ry'umushikiranganje yo gushigikirana imibano gateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, no ku izina ryanje nyene turi n'iteka ntangere ryo kumenyesha mwebwe mwese mwitavye runo rubanza yuko Fondation Femiro Jaba ifitaniye amasezerano kandi ikorana neza n'ubushikiranganje mu byo bujejwe, harimwo ugushigikirana. Ubushikiranganje turimwo burakorana n'uwo wese mu byo yifuza, harimwo gushigikira no guteza imbere imigwi y'abantu bamwe bamwe usanga barakumiriwe, baribagiwe mu buryo ubu canke buriya. Hanyuma ubushikiranganje buritwararika kugwanya amacakubiri iyo aturuka hose. Turakengurutse rero ukuntu banyakubaha muri murongo Femiro Jaba mwitwararitse iyo migwi y'abantu bibagiwe, y'abantu bakumiriwe, mukabaha intumbero, mukabafata ukuboko kugira nabo batere baje imbere, bagira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu, kuko nta terambere rirama rishoboka mu gihe hari imigwi y'abantu yasigaye inyuma. Tukareye tubasabye kubandanya biyumvira iyindi migambi iteza imbere Uburundi na bene bwo. Turabatumiye mwebwe mumaze kuguruka mu mutwe, mukwega abandi, mubaje imbere, mubatera intege, mubabwire ko bashoboye, maze uwo wese yumve ko afise uruhara nk'abandi mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu camwibarutse. Fondation Femiro Jaba, Fondation Femiro Jaba, ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo.
biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi kabiba. Agashimwe nyezina kahawe witwa Simon Biciye. Ninde yakoze iki? Twanyama uko abantu bajyanye nyine hasi twese Imana iragerageza Imana iratugirira neza byinshi cyane abantu badasohoka leta irakurikirana ati wowe hazoza amatsinda hazoza ingwara mvuze ni Imana niyo yabazanye sizeyo n'abatumye muri bo nta muntu n'umwe natumye ko bonazi waza ni Imana yabazanye kugira bishimira Imana yagize neza ko uno musore Imana yamuhaye kugira ngo yibuke ibyakorewe Imana ikufashe hayo fondation Féminin Jaba biguhaye urupapuro rw'iteka urukundo wagize guhindara abana n'akabahasha harimo amafaranga angana ku miliyoni ariko umupira wa fondation Féminin Jaba urukundo wageretse warabivye sinokwegeranya yuko uri mu byatumye nanje zanafasha n'abandi kandi ibi hariho n'abandi bikorera b'igiciro murakoze. Urukundo ikintu gikomeye cyane kirota byose. Uyu mutama yampaye indaro nta nubwo twari umugambi umwe icyo gihe nari muri CNDD-FDD naho icyo gihe yari muri FNL bita Posani aramwumva ariko yaravuga ati uyu ntidusangiye umugambi ino cyaramaze ko cyane arampa indaro akora iyo ndirimbo bisigura yuko yabonye umurundi mugenzi wawe bwaba ubwoko nturaba ubwoko nturaba umugambi nturaba ikintu ufashe kuri neza wigire kuko ari uzosanga ukoreye neza benshi utabizi. Umuvyeyi Imana imuhezagire cyane arambere akarorero keza arambere umugisha akarorero n'igihugu. Ababibonye abavyumvise ababisomye Fondation Féminin Jaba, Fondation Féminin Jaba. Twabifuje muri iki gisomwa mubona hano ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi kabibarutse. Turabana Uburundi muvyeyi wa twese uri mvyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose Burundi uri mvyeyi igihugu cyacu ciza kera ka Mutama nabonye muri kiriya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga nawe se we yamucuraranzi kandi biranditse muri kiriya gitabo Chinga no gufasha abacu ineza y'Uburundi bwacu dukunda cyane turagukunda Burundi. Fondation Féminin Jaba, Fondation Féminin Jaba. Urumugisha Burundi ndabene Burundi uzikibushinga imizi mu gihugu cyose Burundi bwacu no mu makungu urikirumara Fondation Féminin Jaba urikirumara Imana ikwezagire iteka murikira intambara abana bawe agukunda
tugukunda tuzogusanura tuguteza imbere. Esi toto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza n'itunga ryawe, ibiyaya imyonga n'inzuzi, ibiyaga Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo, ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Arundi twese twijukira ibikorwa kuri jambo rya mbere muri turi Imana nyine tegeye ku giti iteka ry'umuntu iteka uvuga nti tewe n'abenegihugu, tewe n'igihugu, abenegihugu n'igihugu. Kirya gihugu handitse mu gitabo niho service de manation kuri n'umunsi nyene umunsi wo gusaba baricishwa ifite ntazinga sinzi icyo navuga mu kubashimira uretse ntashiryohewe cyane rwose kandi nyambuto nabibati twige tabarutse turibuka gushimira umuntu akiriho bumva femide cyaba ndiko ndavuga ati jewe nigeze shima sinzi ko ari byo zabirutiye Fondation ihuriro ry'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino ku isi bakunda igihugu cyabo, biyemeje kujya hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse, turabana ibyishimo bidasanzwe uri umugisha uzikibushinga imizi mu gihugu cyose, mu Burundi bwacu no mu makungu, uri kirumara uri kirumara. Fondation Femme de Jaba